Ndabaramukije ntanabakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure ya ICTV. Nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe ku bari mutari bwabikore kugira muraje mushikirwa n'inkuru n'ibiganiro dutambutsa umunota ku yundi. Tugaruke ku makuru avugwa muri CNDD FDD, tugaruke kuri vyinshi muba mwaragiye muranyegezwa ivyo mutabwiwe. Ano makuru yacu katubanze tuyatangurire ku vyabaye ku munsi wo kwibuka Petero Nkurunziza. Ibirori vyo kwibuka imyaka 3 iheze Perezida Nkurunziza asandavye vyarabaye kw'igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023, ariko ntaho vyari bisa n'ivy'imyaka iheze. Bwabaye ubwa mbere umukuru w'igihugu atavyitaba. Uwo munsi nyene mu gatondo Perezida Ndayishimiye yashimye kwigira mu nama i Lusaka mu gihugu ca Zambia. Ubundi yari gushobora kurungika icegera ciwe kikamuserukira mu gihe yari afise urubanza rukomeye nk'ubwo. Ivyo birori vyahora bibamwo ijambo ry'ubutegetsi. Ejo ntiryavuzwe. Ku mbuga ngurukana bumenyi hahora haba benshi bandika kuri Nkurunziza, mbere inzego zijejwe kumenyesha amakuru mu mugambwe no mu butegetsi zigashiraho hashtag, akajambo kagenderwako ku mbuga bose bisunga. Ejo ntivyakozwe. Mw'ikoraniro kaminuza rya CNDD FDD riheruka muri Nzero hari hemejwe ko indwi y'uwa 8 ruheshi hazohora hatunganywa mu gihugu cose ibikorwa vyo kwibuka imboneza yamaho, aho kumuha indwi yose. Ejo babandanije n'ivyo bahora bakora. Iyo ngingo yari yafashwe mu gihugu hariko haboneka uguhangana mu butegetsi hagati y'abiyita ko ari abayoboke ba Nkurunziza, abandi bakaba abo kwa Ndayishimiye. Kw'isonga ry'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza havugwa Reveriyano Ndikuriyo na Generale Alain Guillaume Bunyoni. Uko guhangana kwari gukomeye ku buryo hari hitezwe ko Ndikuriyo yashobora no kubogozwa adahejeje ikiringo. Icemezo co kwibuka Nkurunziza indwi yose wamengo kije kwerekana ko Ndikuriyo atatsinzwe nk'uko vyari vyitezwe. Kwibuka Nkurunziza bije inyuma y'ipfungwa rya Generale Alain Guillaume Bunyoni. Ihagarikwa rya Generale Bunyoni muri Ndamukiza 2023 risa n'iryagabanuye gose akariro kabitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Iryo hagarikwa rya Generale Bunyoni muri Ndamukiza 2023 risa n'iryagabanuye rwose akariro kabitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Bose aho bari basa n'abariko baraca bugufi mu kurindira iyo bizohereza. Ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 y'amarundi yo isa n'iyije ivyunyura, mu gihe benshi muri bo bakekwa ko banyegeje amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi. Mu gihe iyo ngingo itanga ikiringo kigufi co gusubiza amanoti ya kera kandi akaba atawurekuriwe gutanga ayarenga imiliyoni 10, biraboneka ko hariho abo bitazoshoboka ko baja guhinduza amanoti bafise. Nka Generale Bunyoni ari nawe wa mbere akekwa kunyegeza amafaranga menshi cane, biragoye ingene yonyegurura ayo yoba yaranyegeje mu gihe apfunzwe kandi acunzwe kugira
ayasokoroye hace haboneka ivyemezo vy'ivyo yagirizwa. Ikiboneka co nuko Perezida Ndayishimiye abandanya urugamba rwo guheza inguvu z'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Ikitazwi naho azogarukira muri urwo rugamba arimwo, ni urugamba akora mu ruyeri rwinshi, mu gacerere aterekanye iyo ariko araja. Ariko mu myaka iza hari benshi bahoze bita abandi abansi b'igihugu bazotangara bisanze basigaye bahamwa kurusha abo bahoze bita ba mujeri. Uwuramvye azobona vyinshi, ibintu bikaba bitoroshe na gato muri uyu mugambwe w'inkona, umugambwe CNDD FDD. Benshi ati ibirori vyo kwibuka Petero Nkurunziza biraboneka ko bitakozwe kuko umukuru w'igihugu kuba atavyitavye nawe nyene nta gaciro yabihaye, kandi biraboneka ko abo kwa Nkurunziza bariko baratakaza inguvu. Ati yarafise amabanga akomeye yaragiye gukora i Lusaka nko kugenwa kubicegera c'uwurongoye komesa, ibindi vyagenze neza. Ati Bunyoni si ikijuju rwose, yaravunjishije mu madorari, amafaranga yiwe aratekanye nta kibazo afise kuko baramuhaye indwi zo kwitegura mbere yuko umukuru w'igihugu aja kumbonesha kure z'igihugu akavuga ko ibifaranga banyegeje buzoca vyabaye ibipapuro. Ubwo rero Bunyoni nawe turazi ko azi ico gukora, ntabwo ayo mafaranga y'amarundi Bunyoni akiyafise. Ati ku majambo muvuze umuntu ashima Perezida Ndayishimiye ko ari umunyabwenge, ndamufana burya n'uwankako urukwavu ko runyaruka arabivuga. Ndayishimiye ntitwari turamuhaye ikaze Bururi Mutama, tuzomugabira inka nyinshi. Ati aho yerekanye ko agapfuye kabazwa ivu, none ko yamushikanye ku ntwaro hari ikindi nta kijama kiba ku kiziga bagana. Ati nizere ko ejo ati hariho indirimbo twaririmba ngo amazina yose aribagirana kiretse izina rya Yesu. Na Nkurunziza nyene aribagiranye kandi azokwibagirana no mu bagumyabanga, nubwo batanguye bavuga ko ari imboneza yamaho imboneza. Ati none kuri ubu hadaciye n'imyaka 5 murabona ko yatanguye kwibagirana. Ati ivyo nyene nibagabanya akariro, turazi ko ingoma zose zizohera agasigara izina ry'Imana byonyene. Uyuda ati none wapfuye azogaruka kurongora igihugu. Ati ivyo vyaraheze nyene vya Nkurunziza, nibareke Perezida nawe yikorere. Ati gusa ingorane hari uwufize za miliyaridi anyegeza. Ati aze ndamwereka uko dukiza ayo mafaranga, bisaba kunyizera gusa tuyashire mu migambi y'ikibiriraho. Ati ndibaza ko CNDD FDD itamenyerwa uko. Ati uko ubizi siko ubisanga. Je nibaza ko haba hariho ubutumire bisaba ko ari we yashikira ata ntumwa yo kurungika kira, noneho Premier Dame niho yarahamubereye, ivyo ntitwobifatirako. Ati numva ari hatari, ntaco nsubiye kuvuga. Erega ntiyemera intwaro ya Nkurunziza kuko Perezida Ndayishimiye ico nigeze kumwumva ko nukunyuruza amahera ariko ntiyica. Ati ivyo birapfuma. Ati tuzohore twibuka umwe wese nabo baze babikore nk'uko nyene mu miryango yabo, ibindi ntabirenze. Hama hariho n'abaturondereye ukwikukira, abandi nabo ni abaryi nk'abandi, amazina biyita canke biyise. Ati nayibihe gusa, impamvu si yindi, muzoperereze mumbwire dosiye nimwe Rwagasore yoba yararangijwe, yaba
dosiye n'imwe Rwagasore yoba yaragirijwe canke n'uwo yari ikinuma ati aucune violence sauf que vyose yabikoranye ubutwari, ubutore, kwitangira abandi mu nzira ziri pacifique gusa. Nayo abandi ntibasumira inda, nayo abandi tuzobibukira ku bikorwa bakoze birya mwese muzi ibikorwa vyo kwica abantu no kwangaza abarundi no gucanishamwo abarundi. Bunyoni amatungo yarayivye gusa ku bwenge afise, nta murundi burya afise amahera mva makungusha ati wotanga amarundi ubona amadolari. Hama Nkurunziza mu minsi iza azoba atarakivurwa mu Burundi, mbere nahora mbona amabarabara imipira acafyeko muga ejo na Ndayishimiye yaciye yigira Zambia ati kazoza karatubikiye vyinshi. Reka mukanya nze ndabahe izindi nkuru nyinshi cane ku bintu biriko birabera muri CNDD-FDD, cane cane dushimika kubahoze begereye Petero Nkurunziza n'urugamba Perezida Ndayishimiye arimwo, n'ibindi vyinshi bivugwa ku rupfu rwa Petero Nkurunziza.